Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turabahaye bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muri canke amasaha mukurikiraniye ku kiganiro cacu turi kumwe n'umutumire wacu hano reka ndamuhakanya abaramutse anabidondore. Ndaramukije abariko baradukurikirana bose hanyuma nkaba nitwa Vestine Henrisan. Ego. Merci beaucoup Vestine turakwakiriye hama tubwire ku bariko baradukurikirana batamuzi Vestine yo barinde. Vestine ni umukobwa avukana n'abana 19. Ego hanyuma nkagira uw'icumi hanyuma navukiye Bujumbura ndakijijwe narize amashuri ya primaire mu Gikungu niga secondaire kuri Saint-Esprit hanyuma mperuka guheza université ego kandi nsengera kuri Bon Berger yeah. Ikindi mbega Vestine arubatse canke ntiyubatse? Oya Vestine ntiyubatse aracari célibataire ego nta n'abana mfise donc ego. Vestine mbega watanguye dushingira intahe gato ku bijanye n'urugendo rwawe rw'agakiza? Ego jewe bon ku bantu benshi barakunda kuvuga ati navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe. Mon père yari umupasteur un diacre hanyuma ma mère yari umuririmbyi then nkurira muri ubwo uwo muryango ukijijwe uvyo kuja gusenga uri even no muri chorale mugabo wowe ubwawe turaze ko gukizwa ari decision iri personnelle nibivana nuko ngo wavukiye mu muryango w'abantu bakijijwe ucukizwa. Jewe nagiye guhura n'Imana ngeze muri secondaire kuri Saint-Esprit nari ngeze muri 8e. D'abord natanguye gutumirwa muri groupe biblique yo ngaho kuri Saint-Esprit ndi muri 7e hanyuma mugabo nari mfite ibindi bintu bintwara ayandi ma club ibindi bintu biri intéressant kuri age nari ndimwo hanyuma muri 8e niho nagiye guhura n'Imana niho nagiye gukizwa niho nagiye kwakira Yesu nk'umukiza wanje hanyuma kuva ubwo nyasi ndahindukira ego. Mbega Vestine watanguye kuririmba ryari? Bon ibyo kuririmba nagiye kubitangura donc nkuko nayimejeje kuvuga peu de temps après nkijijwe. Byatanguye gute? Kenshi abantu hari umuntu yambajije ati ngo je nari niteze kuvuga ati ngo navutse ndirimba kuko abaririmbyi bose niko bavuga ngo je siko byagenze vraiment kuko urumva d'abord sinari nzi ko burya kuririmba ari ikintu cahatari ko ari ingabire ikomeye ko Imana yari kunkoresha gutyo onye hanyuma nkijijwe muri groupe biblique habayeho besoin y'abaririmbyi hanyuma nanje mugati okay reka nje mu bandi hanyuma utangura kuririmba abantu bagahezagirwa ndimo Imana ikagukoresha. Mugabo hose sinari bwamenye réellement ko kuririmba ariyo ngabire yanje ariyo muhamagaro wanje hanyuma muri groupe biblique Imana irankoresha cyane niho na decide kuca après mpejeje kubatizwa kuri église wacu niho na decide kujanya chorale yari hari kera yitwa ngo y'abadolescent utarakura nyene utaja muri bandi bakomeye ego ntanguriraho nahuye n'ama challenge menshi yaho usanga hari abantu baririmba neza wowe ubigiyemo kwa natwawe no gukorera Imana numva umenga hanyuma abantu bakanya ko haje bavuga ati urabishoboye hanyuma mu guhura n'Imana mu kuvugana n'Imana nditora nsanga niho Imana ikiramagarira donc muri make parcours yanje. Merci beaucoup. Mbega Vestine watangiye kuja muri studio ryari? Muri studio nari maze navuga nk'imyaka 2 ndi muri chorale hanyuma harabayeho evenement yadutwaye Kigali nari mu bafashije kuririmba Dudu twese tuzi umukozi w'Imana ngaho mu Burundi hanyuma twari dufise Stand for Jesus yabereye i Kigali hanyuma aho nyene nahuye n'abantu benshi abaririmbyi benshi then niho nabaye inspiré mvuga ati niho nabonye combien muri abo baririmbyi bose dutandukanye twese dufise amajwi kandi amajwi atandukanye mugabo iyo turiko turaririmba twandika umwe wese afise intaye yiwe turaririmba Imana mugabo tuvuga
umwami Yesu Kristo twahuye nawe umwe wese afise ukuntu amubona umuntu wese afise ukuntu amuvuga ashobora kuba yarankijije ingwara undi yamuhaye abana undi yamuhaye akazi donc twandika par rapport y'intaha yacu rero kubona iyo diversité y'abarimvyi benshi bari ngaho onya nanje novumenga nanje notanga ndafise ikintu novuga kuri Yesu niho nakora nandika indirimbo yanje ya mbere hanyuma hari nko muri 2014 gutyo onya ego ndaja muri studio nawe murabizi ibintu bya mbere ntibyamara ibintu bya grave ego hanyuma ndakora indirimbo ya mbere yitwa Ozana idasangize okay Hosanna Hosanna ashizwe hejuru amashimwe icubahiro n'ivyisumba vyose haleluya haleluya. Yeah, that was my first song. Ego. Merci beaucoup. Bega iyo ndirimbo umaze kuririmba hacigiye kuyandika hacigiye kingana gute kugira ngo itware muri studio? Bon, d'abord nari nayanditse mu bihe bya mbere nk'ikizwa numva umenga ni Ozana mwami ashizwe hejuru yari nk'intahe nariko ndatanga kuri jewe yari resultat y'intahe yanje donc sinari bwa novuga ko yari nka poème juste amajambo araho onya kuko urumva muri groupe biblique waraturongoye twankoraje cyane kwandika ibiturimwo mpwemu ariko arakuvugisha donc jewe navyanditse nk'intahe yanje so niyumviriye ubwa mbere kuja muri studio numvise umenga nasubiye kuri ya majambo yanje nandika igihe nkizwa kuko yari amajambo yishimwe ndiko ndashima umuntu yampaye agakiza duhimbaza uhoraho niwe Jehova niwe Alpha na Omega donc numva umenga niyo ndimbo ya mbere nogira donc haraheze imyaka vraiment myinshi 2-3 gutyo là c'était en 2014 ubu turi muri 2021 ufise album ego ndafise album imwe imaze kuja habona yitwa Freedom iyindi nayo ntiraja habona mugabo harimo indirimbo 3 zimaze kuja habona ego kweki waci wa préfère kwita Freedom ukayishira mu Congereza okay ndakunda icongereza ndakunda ifaransa mugabo ndakunda icongereza cyane kandi iyo ndirimbo indirimbo nyinshi zo muri album yanje ni indirimbo zagiye zigaragaza kwi-exprima kwanje après nkijijwe donc naho zimwe zasohotse après 2, 3, 4 ans nazanditse murabona urya muriro ubufise kaya kanyamuneza ubufise d'abord sinarinze ko nshoboye kwandika mugabo namye ndi umuntu akunda kwandika mugabo sinarinze ko ndiko ndandika indirimbo narandika tu hanyuma rero ico gihe numva umenga yari umupasteur kenshi ndakunda kwandika par rapport ya ma prédication aba pasteur bagira donc umupasteur asigura kuri kwidegemvya dufise muri Kristo hanyuma bica bijana no kwidegemvya ariko numva kuko navuga ati réellement je nakijijwe ndavyumva kandi ndi free hari ibintu byinshi bitakimboshe niho nayita Freedom nita album Freedom kuko numva umenga abantu bose bamenya bogira curiosity yo kumenya ati kubera iki Freedom kubera iki ukwidegemvya kubera iki ubivuze numva umenga no bwira abantu ati hari ukwidegemvya muri Kristo donc that's why nayise Freedom kandi tamucongereza ego ndagushimiye cyane mbega muri carrière solo ni zihe ntambamye ni zihe ngorane ukunda guhura nazo carrière solo d'abord nibaza ko kenshi ni umuntu arandika indirimbo yanditse indirimbo kenshi abaririmbyi nzi bakomeye benshi bo hanze abo maze guhura nabo baba bafise band baba bafise ntuze organisation nini so sometimes uragira uririmba solo urandika mugabo ukabura abantu b'interpreta indirimbo yawe kuko hariho kuyandika ukagira melody mugabo hariho kuyivuza donc d'abord kutabamenya cyangwa ugasanga baguhinduriye indirimbo ntikimeze kwa kundi we wayishaka kujya wumva umwe mu yari karagusunika kuyikora ugasanga birahindutse kuko umuntu wese yumva umuziki uko abyumva mugabo sometimes hariho gukosorwa mugabo hariho no kuguhindura ibintu byawe jewe personnellement narahuye n'ibyo aho indirimbo numva zirahindutse ntizigisa nk'uko nabishaka ikindi naco hariho uburyo
nkuko navuze si bose utangura kuririmba hanyuma ukaza ubona umuntu araje ngo atinda gutwara muri studio. Pourquoi hari benshi nzi, hari abantu b'abanyengabire nzi benshi bari aho hanze ariko bafise indirimbo nyinshi kandi zuzuye message ikomeye cyane mugabo bataja muri studio kubera iki? Kubera uburyo. Donc uburyo ni ikintu c'intambamyi kinini. Ego ahanini numva ko jewe personnellement nivyo nahuye navyo. Ego. Merci beaucoup. Mbega inspiration ku ndirimbo zawe uyikura he na cyane cyane? Inspiration y'indirimbo zanje ahanini ziri baze ku buzima bw'iwanje, ni ntahe, ni ibintu mba naciyemo. Ikindi naco nkuko nari nabivuze, ndakunda kwandika par rapport ya prédication y'abapasteur batandukanye, genre iyo bariko baravuga harimo message bikomeye kuri ivyo. Donc iyo message ndayifatanyije n'intahe yanje cyangwa intahe z'abandi, ndakunda kwandika par rapport hasa. Mbwa ikintu gikomeye cyane ahantu hari base ni ijambo ry'Imana. Niho imisi yose nanditse umuntu ambadije ndashaka kukubwira ati igihe nsoma ino verse ibyace bihura na ya ntahe yanje na bwa butumwa byose bica bivangaho on. Ego. A part Bible n'ubuzima bwawe, abandi baririmbyi bakwanspira haba ngaha mu Burundi canke mu bihugu bibanyi canke no hanze nabahe? Okay, bon, bon, kwinspira par rapport apana yo kwandika mugabo par rapport y'umuziki, hari abantu bafise umuziki uryoshe cyane. Bon, kenshi niho twumva ndiko ndumviriza indirimbo zo hanze, mugabo ndakunda ukuntu umuziki ubukoze w'abaririmbyi genre nka Basinach, ba Ada. Mugabo tugarutse ngaha mu Burundi ndakunda ingene umuziki wa Dudu umeze. Ikindi naco ndi umuntu nakuze nkunda ama rap. Sometimes usanga indirimbo zanje zitari un peu plus kujya tuzimenyereye ama louange worship yo mu ma église, ugasanga harimo akantu ka rap ka raga. Donc ndakunda ama rap ya ba Mushindi, ya ba Big Zoe. Donc indirimbo za Apollinaire zirangyohera cyane, même avec le message ibirimo ni bintu nizo nakuriyeko indirimbo za ba Dudu. Donc yeah. Merci beaucoup. Turakunda kubona kandi mu bikorwa byinshi vya Reveal Jesus. Mbega wivuga ku iki? Okay, Reveal Jesus ahanini numugwi d'abord waje gute? Numugwi watanguwe igihe sinari no kwanza nari mu mahanga ku mashure. Hanyuma jewe igihe nja mu mahanga nagize ikibazo c'uko hari ukuntu umuntu atakara, apana yuko yabishaka mugabo agatakara kubera uburyo. D'abord hariya anye kuja muri studio ni ibintu bigoye, kuronka abo mukorana ni ibintu bigoye. D'abord ukaja muri domaine y'ahantu kugira uzohure n'umuntu asenga si ibintu bihabwa gutyo onya, urugenda ibirometero kugira uzoje muri studio. Donc hanyuma ndabona iyo struggle, nibuka ukuntu mu Burundi nkitangura ntaronse abantu banshigikira, abantu bantwara muri studio, abantu benshi. Hari abamfashije kuvuza mugabo kugira uronke band kwiye caba ari kibazo. D'abord umuntu akwizera akavuga ati ngo ndizeye iyo ngabire izoshika ahantu, cari ikintu kigoye. Hanyuma nca nibuka nanje ayo ma struggle nagize, nibuka ko hari abandi nzi twakoranye mu ma evenement atandukanye, twahurira mu mashengero atandukanye, nzi bafise iyo nyota nk'iyo jewe mfise, kandi nzi bafise iyo ntahe. Mvuga ati pourquoi pas nimba ubu ndabishoboye gukreya stage ahantu twohura twese nk'abaririmbyi tugakorera hamwe, tugavuga, kuko jewe ndavuga ubutumwa, hari abandi bavuga ubutumwa. Why Reveal Jesus? Kubera ko ni ijambo rivuye muri Bibiliya rivuga ati Dieu révèle Christ ubicishije muri twebwe.
mu bikorwa byacu bya misi yose mu buzima bwacu bwa misi yose aho nkorera aho niga révèle Christ mbicete gisomeka kwa donc je navuga ati hari abaririmbyi benshi bari harya anya reka tuzane hamwe izo ngabire zacu tuzane hamwe izo ntahe zacu hanyuma God a révélé Christ biciye muri twebwe niho Reveal Jesus yatanguye hanyuma ego ahanini nico ego uratubwiye ne vision donc yatumye ukaya ubumugwi mbega tubwire nk'ama projet mufise ibikorwa mumaze gukora bon côté musique d'abord twaragize événement ariyo edition ya mbere abaje d'abord ndabashimiye yabereye kuri CLM no yabereye à part ça dusanzwe dufise kuko turafasha n'abandi abantu aho nikora batishoboye na cane gusubiza abana ku ishure ibyo turabikorera dans l'intérieur mugabo côté musique ahanini kwari gucrea iyo stage abantu badashobora kwijako kuko iyo habaye ama événement ntibaza kurondera umuntu ndazi wo mu Carama cyangwa hehe batarabona mugabo wewe uraja mu Carama uraja mu Cibitoke uraja mu ma église atandukanye wewe uramaze kubabona so je navuga ati naho badashobora kuja kurarya ama stage manini cyangwa bari mu migwi itandukanye reka umwe wese amuzane ku giti ciwe donc naho byatanguye habaho edition ya mbere ego ya merci mbega kugira ngo umuntu aje muri uwo mugwi hisongwa iki so kugira umuntu aje muri uwo mugwi nta makritère manini ahari kuko urumva n'abantu bambajije ati why barya anye d'abord nibaza ko nagiciyeko benshi abantu batogwa na d'abord Reveal Jesus ni gender irongoye mugabo ifise komite abo ba komite n'abantu bakijijwe kandi benshi muri bo nabaririmbyi cyangwa barafise ahantu bafise igikorwa bakora mu maegilisi yabo donc ukuntu twabatoye niba baririmbyi wagiye muri groupe biblique ukamubona wagiye muri evenement kanaka yabaye nko mukinanira ukamubona kandi ukabona ukamumviriza ukumviriza naye yiwe so c'est pas ngo urumva ngo twaragize ngo ama audition ngo ni kwa kuntu ko gusenga ukavuga ati man je ndamaze guhura n'abaririmbyi benshi komite tukaja hamwe tugasenga man turaza abaririmbyi benshi bahari turongore to the right person uvuga ati dushaka gukorana muri iyo edition donc niko abakoze muri edition ya mbere bato kandi niko n'abakoze muri edition ya kabiri bato yego mbega ikintu nyamukuru umaze gushika ko muri uwo mugwi co bari iki kintu nyamukuru tumaze gushika ko turamaze kugira nk'iyo edition ya mbere twagize edition ya kabiri kandi kini naco hariho ntizirasohoka hariho indirimbo ziri muri studio ziko zirakogwa kubo twakoranye muri edition ya mbere hari ikindi naco hariho twagiye twabonye novuga ukuboko kw'Imana aho twagiye dutumigwa ntibyahereye gusa kuri stage yabaye na Reveal Jesus twatumiwe mu yandi ma evenement ya gospel akomeye ngaha mu Burundi tuzi nka Pamoja Festival hariho aho twatumiwe mu bikorane byo kuri Oasis mu ma seminaire yagiye aba notamment kubera ko Reveal Jesus ifasha les filles babaririmbyi hari ama evenement menshi ama seminaire yaba dame twatumiwe donc ibyo byose turabishimira Imana kuko byafashije normalement abakoze muri ntuza ya mbere kuba confident no kuja ku ma stage atandukanye maybe batari kuronka iyo bari gukora bonyene mugo kwa twagiye hamwe dushira inguvu hamwe twunga umutima n'Imana hanyuma turonka novuga iyo grâce y'Imana yo gutumirwa muri ayo ma evenement atandukanye ego turagushimiye cyane Vestine ku muco utanze ku bijanye na Reveal Jesus mbega Vestine ni igiki wodusangiza ku bijanye na gospel y'u Burundi gospel y'u Burundi bon kinini novuga turacafise novuga gute intambwe nini yo gushikako why kubera iki sinavuga ngo abarundi bose barakijijwe donc
sinota mvuga ati ngurumva ngo takenewe kumenywa no hanze niki mugabo hari ikintu kinini hari umuntu ashobora kuba yarakijijwe kubera ko yumvise nk'umupasiteri wo muri Amerika donc why not ko hari umuntu yokizwa muri Amerika ko yumvise umurimbyi wo mu Burundi so turacafise challenge yuko indirimbo zacu zikiri ngaha mu Burundi even if naho zumvirizwa hanze ugasanga zumvirizwa n'aba barundi bacu bari hanze kuri challenge nini dufise ni yo kugira promotion indirimbo zacu zikamenyekana no mu mahanga kure cyane aho usanga amasheni yo hanze atavuza ibihugu bimwe byo muri Afrika mugabo bikavuzwa n'ibyo mu Burundi kinini naco novuga kinini ni au niveau technique donc umuziki wacu sometimes narumvise abantu benshi amahadiyo novuga nko mu Buganda cyangwa muri Kenya badashobora kuvuza imiziki kuko bacaka kubaza ati none umuziki wawe ufise karite ntoya kandi urumva si amakosa yacu rimwe nibaza ko ari n'amastudio hanyuma kuzoshobora kuzorihisha kugira by mastering hanze ni ibintu bizimvye cyane donc on se contente y'ibyo dufise ngaha donc ahanini nibaza ko na technique iratugora cyane hanyuma ikindi naco hariho no kutamenya rumva ngo bantu twicwa no kutamenya hariyo ama information menshi tutatuzi turakijijwe mugabo imana yacu ni imana ya novuga gute ya perfection donc ni byiza ko rimwe twama turondera perfection kumenya mbe mu muziki bigenda gute mu muziki aho ndiko ndavuga niveau technique sino niveau yo kwandika Imana yarahezagiye abarundi dufise umuziki uryoshe wuzuyemo ubutumwa bukomeye donc nibaza ko olyo yuko indirimbo zo hanze arizo ziba nyinshi ngaha anye z'ubutumwa bwiza ko natwe twohaguruka indirimbo zacu twogira effort zigashika kure ikindi naco nibaza ko system mu muziki system harakenewe management turakeneye aba manager turakeneye ngaha mu Burundi even me nishizemwo usanga ari gukora byose tu es la tête de tout ni wo planifier ni wo booking ama evenement ni ugira iki ivyo navyo ubibwiye umuntu ari mu muziki arakuraba agatwa akavuga ati how kuko abari team nini mugabo urumva turiko turabikorerako mugabo numva no kwankuraja jewe n'abandi bose turi mu muziki yo kwiga yo kugira inyota yo gukora ibintu byiza no gushika kure eko Biga Vestine wewe utegura iki kugira ngo gospel y'Uburundi itere imbere ikintu prévoit gukora nka wewe okay ico kibazo kiragoye cyane kuko sometimes iyo uvuze ati mbe wokora iki ahanini uraba uburyo urumva mugabo nibaza ko mfise inshuti yanje yamembye ati iyo hari la volonté nta kidakunda kandi ikindi naco tugire la foi dufise imana nimba imana ibonye ko ico kintu rikiriyumvira gicontribua ku bwami bw'Imana uko bibiri kose bitebagana imana izoshiraho la solution izana abantu ibazane muri ico gikorwa kuko hariho umuvisionnaire mugabo umuvisionnaire hagira abandi bantu bafise ingabire imana izanamwe kugira ngo igikorwa gihaguruke so kuri jewe ahanini ibintu nkunda gukora d'abord bitoya kandi biboneka ko ari bito hari abantu benshi ashaka kuja mu muziki mugabo akagira ubwoba avuga ati none bigenda gute nca hehe ngira gute mbe nandika gute mbe ndonka umfasha gute gukosora donc kenshi hari abanza ko bavuga ati dufashe duhe impanuro ibyo ndakunda kubigira gute ngo mpura nabo gute nuko kenshi nkunda guparticipa bon nakije muri groupe biblique donc na participa cyane mu groupe biblique donc abantu nkabo ngira ama occasion menshi yo guhura nabo et c'est bien parfois yo kubanza ukavugana n'umuntu ukamuprepara sa tête ukamwereka ibyo agiye kujamo hanyuma ikindi naco ndakosora indirimbo
kwandika le texte hamwe na technique donc ivyo ndakunda kubikora cyane. Hanyuma ikindi naco kinini nibaza ni gutegura ama evenement. Bien sûr ushaka kuba ati si menshi cyane si menshi mugabo ubu natashe ndi muhira donc imigambi mfise ni gutegura ama evenement c'est pas juste ngo ama evenement tukora umuziki na ama evenement yo kugira ngo ucrée premièrement plateforme y'abo bantu bose kuko kuja kuri stage n'ibintu bitinyitse siko ati ngo ujya yabimenyereye ngo yama ariko ngo no umuntu yama agerageza kwiga ingene yifata imbere y'abantu ingene atanga ijambo kuko turatandukanye n'abandi bose tuba turiko turatanga ijambo ry'umukiza ry'agakiza donc turakeneye kumenyera stage donc ico kintu kuri je ndabivuga kuko nanje nivyo nari nkeneye igihe ntangura nari nkeneye ko hari umuntu ashaka kuri stage ko hari umuntu amenyereza amenye ingene nifata amenye ingene ntanga iryo jambo menye ico ndiko ndatanga siko je fise muri jewe ingene ndagitanga ikindi naco gucréer ama stage kugira ngo bamenye le target d'abord y'umuntu white yuko turaririmba. Of course nta wanka kugira ama views cyangwa yuko atera imbere akaba umustar mugabo kugira ngo bamenye ikintu ca mbere ko turaba disciple ko kandi naho twomenyekana abantu b'abastar bakomeye cyane ugaruka handi nyene Kristo ni washigwa hejuru donc ni nk'ama séminaire pour éduquer les leaders cyangwa abantu bafise ingabire yo kuririmba réellement ce que nous faisons là-bas yuko tudahiganwa nk'uko abo mu isi bahigana. Ego mbega ni giki nihe migambi ufise bijanye n'umuziki mpimbaza-mana? Okay, imigambi ifise bon kuri jewe ahanini ndafise kote yiwanje kuri jewe personnellement mugabo hariho na kote ya Reveal Jesus donc kuri jewe ndafise nkuko navuze ndafise album ya mbere yasohotse mugabo yindi sinovuga kuri muri studio yarahejeje gukorwa mugabo nahisemo kutayisohora nkuko nasohoye ya mbere ya kabiri ngenda nasohora indirimbo imwe donc pour le moment hamaze gusohoka zitatu n'izindi ziri mu nzira. Hanyuma kote ya Reveal Jesus nkuko nabivuze gufasha uwundi muririmbyi sometimes umuntu atinya amahera mugabo aho ugejeje nimba nashoye kwirihira indirimbo imwe je peux payer pour les autres artistes. Ahanini niyo migambi ifise yo gufata umwe babiri batatu hanyuma bagashobora gushira ivyumviro byabo imbere bakabisohora. Ego muri izo ndirimbo zitatu ziriko zirasohoka muri album zimaze gusohoka muri album yawe yindiri encore niyo ndirimbo ukunda gusumba izindi? Okay, indirimbo nkunda cyane muri izo zitatu mbose navuga cyane mugabo ifise insiguro nini kuri jewe ni indirimbo yitwa Jambo. Kitandara atari jambo yusi ubuntu n'ukuri ubasha ningo Messi durema uriho kandi uhoraho donc ça parle de Christ qui est Christ and jewe ndatanga intahe mu buzima bwanje nyene nagiye ngira ama challenges mugo nta kintu kindyohera nk'iyo ndiko ndavuga Kristo wariwe sinavuga ngo kumuha des éloges. Ego iyo ndirimbo iravuga qui est Christ ngo isi itarabaho ngo Jambo yariho kandi ngo byose byaremwe nawe muri we kandi kubwiwe. Abantu nta kindi kintu bakeneye kumenya qui est Kristo donc that's why ndirimbo irangyohera cyane kuko mu buryo nayanditse nateruye amajambo exactly uko ari muri Bible mugabo ntago sounding nko kumenga nayo muri Bible kuko urumva hacakorana art yo kwandika n'ibiki byose. So tugusabe uyituririmbire abatayizi cyangwa abatarayumva bashobore kuyumva biciye mwijwi d'abord hanyuma ubarangire naho bashobora kuyikura. Okay, ninde
itandara cari jambo yuzuye ubuntu n'ukuri urukundo n'inkomezi rurema uriho kandi uhoraho uha abatunga ubwenge nta mutima w'ubujora utanga. Bon, abantu barakunda kumbaza umutima w'ubujora n'umutima ufise ubwoba, donc nta mutima w'ubujora, c'est pas un cœur de peur Imana yaduhaye. Ego kuba bahora bambaza nuko onya bisigura ni kirundi gisanzwe mgo nico bisigura. Hanyuma hano boyikura indirimbo zanje zose ndazishira kuri YouTube niho ziri. Izo zitatu harimo Emmanuel na ntawanye nawe iheruka gusohoka, donc zose ziri kuri YouTube. Hanyuma bari mu mahanga barashobora kuyisanga kuri Spotify na iTunes. Ego yeah. Turagushimiye cyane Vestine ku mwanya duhaye kiganiro. Reka tugusabe ugira akajambo ushikirije abariko baradukurikirana na cyane cyane abakunzi ba Burundi Gospel TV. Bon, ndashaka d'abord kubashimira mwashoboye kunyizera mukanzana kuri televiziyo yanyu. Ego mwakoze cyane. Hanyuma ikindi naco ndashimiye n'abariko baradukurikira. Bon, mu bintu numva novuga kenshi duhura nk'abaririmbyi biduchallenginga ni kugira support y'abadukurikirana. Hari abantu bakunda ibyo ukora ibikorwa byawe, mugabo hagera gusupporting umbwira ati sanga kuri YouTube akaca gusaba akaririmbo kuri WhatsApp. Donc rimwe badutahure kuko nta nzigi birimwo ntanzi ibirimwo. Donc hari abantu jenzi benshi bakunda kunshavurira ati ntiwampaye indirimbo kuri WhatsApp kubera ngo wamuhaye link. Donc ntanzi ibirimwo, ni juste ko tuba dukeneye support y'wanyu. Umuntu yaba bidakenewe kwija kuri YouTube ntayo twashirako, donc ico kintu numva no kibabwira. Hanyuma ikindi naco ndabakunda cyane, kandi ikindi naco Yesu n'umwizigirwa kandi yamye ari umwizigirwa. Imana ibahezagire cyane. Ego turashimiye cyane bakunzi bacu, turashimiye Vestine yatwitavye, turashimiye n'abadukurikiranye. Reka tubasabe mugire like, mugire share, mugire na subscribe kuri channel yacu, mbandanye gukurikirana ibiganiro vyacu. Turabakunda cyane. Shalom shalom.